ayo nta kundi kuko we wamaze kugwicira. None uzi ko utazojayo uja ngaha gukora iki? Ariko ico nzi co tuzinjira. Ababwira igituma tuzinjira. Niba turakundi abanyantege uwadushunguye waradukunda si umunyantege no kukanyuma azotweza tuguruke. Uri umuntu w'Imana ukagira ivyizigiro, kuko ivyo vyizigiro navyo biri mu binesha Satani akamenya ko uri umuntu w'Imana. Ikindi gikorwa c'uwo mpwemu yera ngo niwashemagiza Uhoraho, niwashemagiza Imana. Bibiliya ivuga ijambo ngo kuko atawo kwatura izina rya Yesu Kristo atabihawe na mpwemu yera. Iyo mwumva abantu bavuga mu ndimi harya ngo baba bariko barasuzuma Imana, bariko babaha icyubahiro Imana. Iyo mpwemu w'Imana ariko avuga mu ishengero ngo bariko atanga icyubahiro imbere ya Data. Ego ibyo biri mu buryo bubiri nk'uko Pawulo yabisobanuye. Hariho abantu bafise ingabire zo kuvugwa mu ndimi zitamenyekana, nabo ubwabo ntibamenye ibyo bavuga. Mpwemu w'Imana ngo baduga icyubahiro cy'Imana, ariko ngo bavuga izimenyekana batanga ubuhanuzi. Yesu nashimwe. Ariko muri ubwo nabwo haba harimo icyubahiro cy'Imana, kuko Imana mpwemu w'Imana aratanga akavuga ngo umva uko databuja avuze, umva uko Uhoraho agize. Ngo yamaze kumuha icyubahiro kuba uvuze atari umuntu ari Imana izogushitsa. Mukaza umuntu avuze ngo umva uko Uhoraho agize, uzuvyumviriza uwavuze, narengeye abantu azobikora. Ivyo usomye hariya icete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto 14 guhera ku murongo wa mbere, uzobona hayo majambo y'Imana umanutse hepfo gato gushika ku murongo wa 4. Ikindi gikorwa mpwemu yera ni umuvugizi w'abizera ku Mana. Umuvugizi muri Bibiliya mu zindi ndimi bavuga ngo umuvugizi, bavuga avoka, mpwemu yera ni wavugira iby'umuntu ku Mana. Naratangaye, burya bizera Imana ni bamwe kuva mu isezerano rya kera, ni bamwe. Reka musome murabe ukuntu Yobu niwe muntu yatangiye gusaba mpwemu yera. Naratangaye mu isezerano rya kera, Yobu igice ca 16 dusome ku murongo wa 21 numva uko yavuze. Yasabye ikintu ataranazi, ariko kuko Imana yari yamuvuze ko agororotse, abarasaba ico tuzoronka kuko dusangiye umwandu n'abera bose kuva mu isezerano rya kera. Aravuga ngo yariko arasenga yandi majambo menshi, agera ahantu avuga ngo kugira ngo habe uwitsa ivy'umuntu ku Mana nk'uko umuntu avugira mugenzi we. Iri ni isengesho rya Yobu. Yumva abantu bamwagiriza, yumva asenze umenga ijuru ntirimwakiriye. Aravuga ngo ewe Uhoraho, hari hakwiye umuntu yovuga ivyacu akatuvugira ku Mana nk'uko umuntu avugira mugenzi we. Yariko asaba mpwemu yera, kuko mpwemu yera niwe muvugizi wacu. Iyo uri mu magorwa uravuga ngo ndahakugwa nande, kumenga amasengesho yanje umenga ahera mu kirere. Erega bene data hari igihe usenga ukumva amasengesho arumye. Daniyeli niwe abizi ukuntu yamuvugiye.
ngo arasenga Satani arayazibira, arasenga arayazibira, arasenga arazibira, ariko mpwemu yera aragenda imbere y'Imana ngo ntibishoboka. Isengesho rya Daniyeli ritegerezwa kugushikira. Asambura ubushobozi bw'umumarayika yariko azibira amasengesho arabisa, rirarengana. Umumarayika aramanuka ngo hari umuntu akuvugiye. Isengesho ryawe riraduze noneho rishikiye Imana, ahabwa icuru. Ya yandi yashika yarakuvugiye. Nasenze Imana ngo nuno musi mpwemu yera tuvugire. Muri vya bindi akuvugire. Hari igihugu mugomba rukavuga ngo Mana ndahakugwa nande. Uzobwire mpwemu ngo mpwemu mvugira imbere ya Data. Ndi mubi sinshobore kwiserukira, ariko ndasavye wewe mvugire. Hariho igisabwa kimwe gusa kugira ngo abigukorere, turaza kukivugana. Kandi ayo majambo muzoyasoma Abaroma igice 8 kuri 26 gushika 27. Naha tumaze gusoma. Ikindi gikorwa ca mpwemu yera c'ubwo bushobozi, mpwemu yera akorana n'abakozi b'Imana. Niwe akorana n'abakozi b'Imana. Igihe ca Petero mu ntango muri ca kinjana ca mbere, Kristo amaze gusubira mu ijuru, bamaze kuronka ubushobozi, ubwo bushobozi buca bukorana n'abakozi. Muzosome hari ibyakozwe n'intumwa 5 guhera ku murongo wa 3. Muzohabona ibya Ananiya na Safira. Bagira kuko ico gihe nta sengero bari bwubake, n'ishengero ntiryari bwitwa ishengero, barakorana gusa, kandi bakorana bakundanye cyane. Bari bakundanye cyane, hanyuma bagasangira ibyabo byose. Mbere ngo muri ico gihe bumva ko kuja mu ijuru ari vuba cyane. Nico gituma basangira bijya bintu, kuko bari bazi ko ataco babibikira bagira banuke. Ko harabona ikibazo ngo none no munsi yoshoboka tugasangira natwe tukagurisha amatongo, nuzo yagurisha. Nimuze mugirishira hamwe ryo gusangira byose. Sava. Nimuce mugenda mugira association yo gusangira byose ngo muce mubijya byose. Ubu byaraheze. Nazijya ntumwa mu nyuma byarahindutse. Ijya minsi bari buzuye ubushobozi, yari ya minsi bari bavuye Yerusalemu buzuye. By'ukuri ndababwire bene Data, umuntu yamanukiweho n'ubwo bushobozi yumva ubwo yaraduze mu ijuru. Nabo bumva bagira batahe, bumva atakamaro rero ko gusiga amatongo. Cyakabira kugurisha ibyabo byose turabigire. Babe bararindira uwo munsi dushika. Mwe ntimubige, murabikira n'abana kuko nabo batumva ubutumwa. Umugabo gito n'ubusiga ataco asize, barababwiye gupfa ataco usize n'amagoro. Baragira ubwo bumwe, barabyumvikana, bari barongowe na mpwemu yera mwumve. Ico bavuga cose bavuga ngo mu izina rya Kristo, iki turarahiye, yarirahiye. Ariko Ananiya agira yagize intege nke tisara, none nitutanyaruka kugenda abana bazogika. Ntumbaze ntibyanditse, ariko ndiyumviye. Baca barabika, ariko bari barahiye, baca kubira imidahiro basize hagati ya bene Data. Bibiliya ivuga ngo umuntu w'Imana ico yarahiye ntakirahurunze naho co mugirira nawe. Ijambo ry'Imana ribivuga. Muribuka ukuntu yazanye bikeyi ibindi agasigaza.
nta muntu bari kumwe kwera izijya numa ntibajana. Ariko ageze imbere ya Petero yuzuye ubwo bushobozi, arimo mpwema akorana n'abakozi, aramwitegereza ngo Ananiya nayo. Ananiya aravuga akivuga, Petero yumva mpwema araduze, acavuga ijambo ubwiwe atari kuvuga. Ariko mpwema tuvugishije hari ijambo uvugura umukozi mu mukamarama. Ariko biba byaheze, ntaba ari wewe. Hari igihe urivuga munyuma ngo data babarira umuntu, ariko biba byaheze ga. Hari umukozi Imana amaze kwatura byaheze, ntuce uvuga rwane usora